wa hiyo ivunjike ili waweze kupata urahisi wa kuweza kuwa na mafuta ya gari. Mbunge huyo wa chama cha UNC anakumbusha kwamba hali ya kuweza kunyang'anya vitu vya Wakongomani nchini Burundi imekuwa kama vile zoezi. Sukari, nyama, maharagwe na vingine vinakuwa vikiweza kunyang'anya mara kwa mara na polisi ya Burundi. Anenga kubera na tronso shanike gatumbari ku mupaka. Lakini uko ugiye kuri ako gatronso cyangwa ugiye muri Laki Tanganyika acavuga ati hajya niko kwivomo ndavoma. Ikibazo cyari kibakoranije ni ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kongo, aho biboneka yuko iyo migenderanire ishobora gutosekara kubera imyifato y'abarundi. Mu yandi majambo, kubera imyifato y'inzego zimwe zimwe za leta. Aha ndavuga cane cane inzego z'igipolisi canke inzego nshingwantwaro. Twaheruka kubabwira umugani w'abahebiyake, twarerekanye ukuntu igipolisi c'u Burundi carengeye ku bitoro biva muri Kongo kikabifata, abarundi bakaburiramwo n'abakongomani bakaburiramwo, kandi abakongomani bariko baradufasha kubera tuzi igitoro. Twarababwiye ingene vyatanguye, ingene batanguye kubiyegereza buke buke, ngo aho nimuveho, ngo nimuze ngaha ari systeme zo kugira ngo babafate neza, hanyuma vya bitoro babitwara iyo bagomba. Ubu rero ibitoro murabona yuko imodoka z'igipolisi zariko zirabikura aho bari babipanze, nta wuzi iyo bari babitwaye. Aha rero mwarumvise yuko abarundi bobo bimyizi bamfu bati none umuntu twahora dukora babona ntihagire ico batubwira, bakadutoza n'amakori ya komine, ni kubera iki bafasha ibintu vyacu. Uno munsi rero tugomba twumve yuko muri iyi nama rukokoma bagize hamenyekana abo barafashe iyo ngingo yo kunyaga ivyo bitoro vy'abakongomani n'abarundi. Ariko ikibabaje, ibihugu byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo uko ari 9 canke birenga, serero Burundi ifise ibibazo kubera nibaza ko tugwaye mu mito. Uyu mugabo bagabo genda amaze kumwumviriza, kenshi na kenshi aravuga amajambo ari seriye, kandi aragomba kuvugisha ukuri, akagomba kwerekana ingene ibintu bimeze. Uyu aratandukanye n'abandi kuko wewe yerekana ingene ibintu bimeze, mugabo abandi berekana ibintu uko bitameze, bagomba kubisiga amavuta, bagomba kwerekana yuko bimeze neza kandi bimeze nabi. Mugabo uyu aradomako akerekana ingene ibintu bimeze, kandi vraiment nukuri je sinzi ko ndabibona je nyene. Mugabo tuza turagira uwo mutima wo kuvuga ibintu uko tubibona. Hari amajambo amaze kuvuga jewe maze gufata nkama, sinzi yuko abandi bo barayumvise. Ijambo yavuze imbere y'inama nshingamateka ikoranye, ate bagabo izi ngorane mubona turiko turabona, ati birafatanye n'ivyabaye mu 2015. Iryo jambo yavuze ryatangaje abatari bake, voilà, kandi ntiyabeshe. Ijambo rya kabiri yavuze ati bagabo tuza turafata abantu bose ngo nibipinga, ngo tubapingurure, ati ivyo bintu n'uguhagarara. Turakwiye yuko umuntu ashoboye ikintu aza akagikora hanyuma akatuja imbere natwe tugakwirikira. Turavuga duti bagabo uyu mugabo ibintu ariko aravuga kumengo bitandukanye n'umurongo wa CNDD-FDD. Murumva yuko avuze n'irindi jambo iri rigiye kuyanda amaze kuvuga kandi y'ukuri. Ubu agize ati Kongo ikikijwe n'ibihugu 8 canke nivyo. Kongo ikikijwe n'ibihugu 9, ikikijwe na Congo Brazzaville na Centrafrica,
Sudani y'Amajepfo, Uganda, u Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia na Angola. Ati rero mu ivyo bihugu vyose, mu bihugu 9, igihugu c'u Burundi nico gifise ingorane conyene. Ati jewe ndibaza yuko dushobora kuba dufise ingorane mu mitwe. Iri jambo rero rirambaze. Ugerageje kwiyumvira ibintu bitubako twebwe abarundi vy'ukuri turafise ingorane mu mitwe. Ivyo ni vy'ukuri abarundi turafise ingorane mu mitwe. Mbabarire iri jambo nzorigaruka kundi munsi nerekane ukuntu dushobora kuba dufise ingorane mu mitwe twebwe abarundi. Kuko ntivyumvikana. Aha rero je ndasubira nkiyumvira. None uyu mugabo aya majambo avuga bikaboneka neza yuko aya majambo avuga ataburyarya burimo. Basha mugombe muvuga ivyo mugomba. Jewe ndamaze kugira remarque. Nta mweranda baho. Mugabo uyu mugabo jewe kubwanje ndamaze kubona umengo nta buryarya buri muri we. Agomba yuko ibintu bivugwa uko biri. Hari kandi kajambo yavuze ati jewe ibi ndabivuze nigire. Bisigura ko yavuze ati jewe ukuri ndakuvuze ibisigaye muri imenya. Uno munsi reka tushira habona ibintu yavuze kandi muza gusanga ari byo. Naho nzi yuko abenshi bagira bati kandi kibabaje ivyo bihugu 9 byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo. Serero Burundi iyo amatora ari karaba muri Kongo umupaka w'Urundi ni utugagwa wonyene. Amatora baye muri Kongo na frontiere Gatumba nta n'umusi numwe irigera yugagwa. Igoma yuguruye. Mugabo gacu usanga nitwe dufise ibibazo. Voilà. Mwese muribuka umugani twaciye w'abahebiyake. Ukuntu umugabo yafashwe n'inzara hanyuma akaja gusumira kure ibuha agahura n'urukwavu. Urukwavu ruti mbe wa mugabo ugiye. Nawe ati ngiye gusumira kure. Rutishira ico kivumvu hasi ndakwereke. Urukwavu rukamwuzuriza ubuheke agasubira inyuma. Ubwa kabiri aragaruka ruramwuzuriza. Mugabo be n'umugore baca baje inama y'ukurugirira nabi kugira ngo baruca umurizo bazokwambe bikungutira. Bamaze kuruca wa murizo erega barakunguta biranga. Voilà. Wa mugabo asubirayo gwa rukwavu rumubonye rutisha nkahugirira neza nawe ukangirira nabi. Subiza ku murizo wanje. Nawe yiyumvira yuko rusubira kumuha bwa buheke asubiye gutera ko wa murizo wago ruca rurigira. Voilà, nimubona ko bisa n'ibintu vya Kongo. Abakongomani vy'ukuri bariko baradufasha. Igitoro twako turakironka kigafasha. Mugabo bararindiriye barakigwiza bakizana ari benshi bati nimuze egeraniriza ngaho baca baragifata. None ntimwumva kweri ko abarundi turi babahebiyake. Aho mwumva ibiharuro vyakoreshejwe ari ivyahe. Kubera iki Muzo Excellence akunda kuvuga L'intérêt général wacu yaragiye. Iri jambo ntiryovugwa n'uwari we wese ariko nuko nyene bimeze. Abandi mu bindi bihugu abarongozi bakorera abene gihugu no kuvuga ngo bakorera inyungu rusangi. Twebwe mu Burundi abarongozi bakorera inyungu zabo bwite. Abarundi rero benshi ingorane dufise barabaye impumyi ibi ntavyo babona. Biyumvira ngo bariko barafashwa mugabo batariko barafashwa. Abatwara igihugu ntibaharanira inyungu rusangi, baharanira inyungu zabo gusa. Ahubwo iki cigwa nzogikora ciharije ibi vyonyene gusa. Era ubutare bwatanguye kwimbwa kera. None mukuru w'igihugu aheruka kuvuga ngo babutoye mu Kirundo ngo bagomba babwimbe. Basha ngo abarundi bazopfa barya. Abo muri Orikome bati ubutare bwose bumaze kwimbwa mu Burundi nta nikuta riraja kuri konte ya leta. Voilà, abarongozi barondera inyungu zabo
ntibarondera inyungu z'abanyagihugu. Voilà, mu minsi iheze mwarabonye imodokari yatembagaye ikamara abantu, abari bakomeretse barabuze ibitaro vya leta bo batwaramwo birimwo scanner. Mwiyumvire igihugu kizima kitagira scanner, kandi ubutare bwirirwa burimbwa ku munsi. Harimbwe tererare mu Gakara, harimbwe inzahabu, harimbwe koruta, hariya Kabarore, ariko ivyo vyose vyagiye mu mifuko y'abatwara. Aha rero nk'ubu ndiko ndavuga ibi kubera ba bantu basinziriye barya anesthesi, bategwa anesthesi. Jewe ndiko ndavuga ibi, ni jewe njamba umwansi w'igihugu, ni jewe ntakunda igihugu c'u Burundi, mugabo aba bagira ibi bobo baragikunda. Aha rero niho ibintu bibaniye bantu b'Imana. Rero uyu mugabo aracishamwo akakavuga, ariko ndazi yuko kumvwa na bake. Umuntu wese ashitse mu kibanza arimwo canke bamurungitse ku gikorwa, ashitse muri ico gikorwa abanza kwiraba aho kubanza kuraba inyungu z'abandi. Umuntu yitwa Zig Ziglar niwe yavuze ati, iyo ufashije abandi kugira ngo bashike kure canke kugira ngo bashike kuvyo bipfuza, mu nyuma nawe ushika kuvyo wipfuza. Mugabo twebwe iyi principe irahindukira ikagira iti, banza ushike kuvyo wipfuza, banza wubaka amazu yawe, banza ugura imiduga myiza, banza ugura amatongo, imbere yuko haboneka ineza rusangi, imbere yuko habaho ineza rusangi, the common good. Yuko ibikorwa handi ni gihushane cibikorwa mu Burundi. Neza yuko ukukuri avuze gukundwa na bake muri CNDD-FDD. Muyandi majambo aramenje avuze ibintu nk'ibi. Uravye amabariyeri ari kuva kuri Shanike, dushake duhere kuva muri Aziatike, gushika mu Gatumba, Nyekasumba amabariyeri kuva kuri Gare du Nord gushika Ikobero. Izo zose izo bariyeri tukazishiramwo, ivyo ivyavuzwe ngaha byose ni twebwe dutuma abantu baja muri informel. John Maxwell yaravuze ati, vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Mbwira igihugu kirimwo abarongozi babi, ndakubwira igihugu gikorerwamwo ibintu vy'ububegito bwose. Mbwira igihugu kirimwo abarongozi beza, ndakuhereke igihugu cifashe, igihugu gitunze. Ibi rero ugomba ureke kuvyemera, no kuvuga ngo ntibica bihinduka kubera utavyemeye, vyose bipfira ku burongozi. Akarorero, murabe umuntu cane igihimba gikomeye ku muntu n'umutwe. Umutwe ni ukomanda ibindi bihimba vyose vy'umubiri. Donc mu mutwe niho hari etat majoro, ibindi bihimba vyose vy'umubiri niho habera komandema. Iyo rero mu mutwe hameze nabi, n'ibindi bihimba vy'umubiri kimwe cose gica cigirira ivyo cigombeye, ugasanga umuntu ariko agira ibintu bidashoboka, bakavuga bati ujya muntu aragwaye mu mutwe, afise ubugwayi bwo mu mutwe. Voilà. Ukabona rero ubusuma, ukabona ubwicanyi, ukabona akarenganyo, ukabona ivyandagutakiye, ibi na biriya, kunyuruza abantu, ukabona ubukene, ukabona itotezwa. Ivyo vyose ntuzohave wimvira ngo biva handi, biva ku burongozi bubi. Voilà, ndazi yuko aya majambo ndiko ndavuga atariko arabanezereza, bo mugabo nta kundi. Voilà, ndarya umutima menyo ndababwire. Voilà. None umuntu ariko aragira commerce formel, wewe ukamushirako ibitanditswe mu mategeko, acaja muri informel. Iyo nzira acayiheba. Icyo nagenza ngahaniki uko turi ngaha twese nusome des responsables. Aha rero j'interpelle la police nationale, le service national de renseignement, l'administration. Umuntu yaje kugana ubanza ukaraba ico yakuzaniye
kubera ko n'iki gihugu kibanyi cyagize ibibazo bitandukanye n'izo modoka zabo ziri facilement identifiable kubera yuko uravye naho zica bagenzi bacu b'abapolisi bayikubise ijisho bavuga bati ego ajya ni sawa rama kandi nibaza ko baca banahamagarana atewe ndayibonye jewe ngira ngire nawe shira kandi kagozi hariya bari muri ivyo gusa nta bindi voilà nivyo gusa nta bindi hari kindi arengeje ko nivyo gusa nta bindi rero abarundi ntituzi yuko ibi bintu biba biriko birakogwa uko bice bigaruka bikatugwako ivyo bidandazwa uwo mukongomani azanye agaca ku mabariyeri 1000 bakamugirira nk'ibi avuze wewe aya mahera ni uza kuyishura umukongomani azanye impuzu canke azanye ibirato canke ibindi bidandazwa vyose bivuye muri Kongo kuvuga ngo ashitse arakarikira ya mahera yose bamutwara agaca ayashira kuri vya bidandazwa vyiwe wewe ucuza kubigura bizimvye ya mahera yose yaja mu mifuko ya baba polisi ya mahera yose yaja muri bamwe bajejwe intwaro wewe nk'umunyagihugu niwe bica bigwako vyose ni ucu usanga wayarishe rero niyo wagura ikintu kivuye muri Kongo imodoka yaciye kuri ayo mabariyeri ntuzohave uvuga ngo yerere ngo bakongomani baranzimvye oya uzumenye yuko vyaheranye voilà yabaye forofe vya bindi vyose yibwa n'abapolisi yabishizeko ntahomba umudandaza ntibishoboka utaravye iki gihugu kiriko kirakura nta ngorane nimwe twategerezwa kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo igihugu nka Kongo dufitaniye ubucuti burenze ubundi bucuti buri hagati y'ibindi bihugu byose n'amaraso yose twaravanze byose byaravangavanganye aho igihugu cyari gifise ingorane barabarundi bangahe bitwa de Kongo uno munsi kusanga muri leta y'Kinshasa harimo abantu bafite amazina y'ikirundi mbere yuko bashiraho imipaka nari muri Kongo nta barundi bari la constitution congolaise reconnaît la tribu y'abarundi bafise n'umwami collectivité y'abarundi bifise n'umwami we abantu bari kwagira ingora voilà abarundi turi babahe biyake ndabasabe rero ibibazo bihari byose tubivuga atana kimwe duciye ku handi abo bavyonga bose tubavuge uko ariko baravyonga bose ama mubizane muri leta ama dutora gahiri birababaje dufise abakongomani binjira barenga 300,000 par la frontière Gatumba ku munsi umwe naho yozana $10 imiti y'abarundi ntiyobone uno munsi twimena igihute tuvuga ibibazo byose aho biri voilà murumvaga abantu b'Imana ese iri jambo ryokoreshwa rigakoreshwa muri rusangi kwimena igihute abarundi tukimena igihute kwimena igihute rero ntivyoroshe basha nugushinyiriza rero niho mvuga nti ese abarundi Imana yanje twokwemera kwicara hamwe tukimena igihute kwicara hamwe vyonyene coba ari igihute amahanga tumenye mugabe ingorane ntitugomba kwimena ico gihute aha rero niho hari ingorane ikomeye uyu mugabo rero bivanye n'amajambo avuga je ndumva yuko ari amajambo clé amajambo yoshobora gutuma ibibazo vy'u Burundi vyuguruka niko je ndavyumva kuko uyu mugabo biraboneka yuko ata bintu vy'uburyarya abafise kandi u Burundi hajya buzoteba bukire niyo mu bari ku butegetsi haboneka abantu bafise umutima nk'uyu bagira bati oyaye bagabo oya reka twimene igihute kwimena igihute birababaza mugabo reka twimene igihute reka dushinge iginyo kurindi turabe ko Burundi bwokira vraiment donc harakenewe rero abantu benshi bavuga bati nukuri ibintu biriko biraba mu Burundi ivyabaye mu Burundi harageze yuko twimene igihute ico gihute tucimene naho kibabaza tucimene tugifyonde amashira yose arimwo avemwo hanyuma abarundi turuhuke dukire
n'uwo muzaba muri kumwe navuga nahazo bari ngaha mu muvuge ati serivisi yawe bikora uku ari ingorane mugabo tukibagira ikintu kimwe ibi bibanza turimwo twabisanzemwo abantu umunsi twicara kuri izi ntebe twicayeko niwo munsi imana itangira gupanga uwundi azohica. Voilà, reka rero nsozerere kuri iri jambo. Murumva yuko ari jambo avuze neza cyane. Muze murandonderera abantu bavuga amajambo nkaya mu mugambwe uri ku butegetsi muzosanga bari kurushi. Umutama araho yanyoye agacupa niwe yahora avuga ati aha turi hari abandi. Ibi avuze biratandukanye nuko abandi biyumvira. Abandi bobo bazi yuko izo ntebe baziguze, izo ntebe nukuvuga ngo bicayeko bazozibako mirere na mirere imyaka 500 gushika Yesu canke Yesu Kristo agarutse. Voilà, ndabisubiyemwo mu kurangiza. Uyu mugabo ashobora kuba yatanguye nabi, ashobora kuba yaravuzwe muri ibi canke biriya. Mugabo naho wogo mugatangura nabi, iciza nuko worangiza neza. Nta mweranda ariho. Mugabo amajambo avugwa n'uyu mugabo kubwanje ndumva yuko ari amajambo atagiramwo uburyarya. Kandi mu gihe mu mugambwe uri ku butegetsi hobonekamwo abagabo baza baravuga amajambo nkamwe naye, igihugu coshobora gukira. Kansozere mvuga nti gushika ubu ntituramenya iyo ngingo yavuye yo gufata ivyo bitoro vy'abakongomani, ariko murumva yuko abakongomani vyabababaje. Wa hiyo kwamba mnamo tarehe 17 pia tarehe 18 Julai mwaka 2024 jerikani 4724 inayokadiriwa kuwa na pesa dola ya Kimarekani 1,122,824 zimeweza kuzuiliwa pa Burundi. Mafuta hayo ya gari ni ya wakongomani waliojielekeza huko Burundi kufanya kazi ya biashara, wakati wameweza kupewa tayari ruhusa ya kuingia nchini humo. Claude Misare afasiria ya kwamba kupelekwa kwa mafuta ya gari pa Burundi imeweza kufanyika katika hali ama katika lengo ya kuweza kuwasaidia Warundi ambao ni nchi jirani waliokuwa katika matatizo ya ukosefu wa mafuta ya gari. Kisha viongozi wa Uvira kuweza kukataza na kuweza kuruhusu wachuuzi wa Burundi kuweza kuingia huko, hatua ambayo imeweza kufanyika wakati viongozi wa Burundi wa Kongo walikuwa wakikataa. Ni kwamba viongozi wa Burundi wameweza kuita liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini kuweza kumuomba hatua hiyo ivunjike ili waweze kupata urahisi wa kuweza kuwa na mafuta ya gari. Mbunge huyo wa chama cha UNC anakumbusha kwamba hali ya kuweza kunyang'anya vitu vya wakongomani nchini Burundi imekuwa kama vile zoezi. Sukari, nyama, maharagwe na vingine vinakuwa vikiweza kunyang'anya mara kwa mara na polisi ya Burundi. Murumva bati sukari, inyama, ibiharage, bati n'ibindi vyinshi vyama vyanyurujwe n'abapolisi b'u Burundi. Murumva ibi bintu ga yemwe twagirizwa. Voilà. Ibi rero ni shusho y'igihugu. Guhana ababikora ntibikogwa kuko baba barungitsweho n'abantu bakomeye. Twikebuke rero abarundi, tuze turimena igihute, dukingira izina ryacu, tuvavanure no kuba babahebiyake. Ingorane dufise sizi z'ibitoro gusa, turafise n'ibindi bibazo vyinshi cyane bidusaba yuko twojya umutima menyo tukimena igihute. Imana yo mwijuru rero nibahezagire mwese. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage canke no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa dushize ku rubuga bize birabashikira, muronke notification muri telefone zanyu. Reka twibandanize rero rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Imbere yuko shira ngo mu kigega ca leta, ngo reka mbanze nshire mu kigega ciwanje.